Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Agakiza duheshwa n'ubuntu Imana itugirira muri Kristo Yesu, amahoro atangwa n'umwami Imana, kuroranirwa no kugubwa neza bibane namwe mwese. Niko ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni mwene so Kwizera Fabien, shimishijwe n'Imana kongera gutizwa kano kanya keza umbashe namwe kuganira ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Imana ihabwe icubahiro. Tumaze ibyumweru bibiri turiko turaganira ijambo ry'Imana, aho twagiye twibukiranya, turaganira, turigishanya kuri uyu mugabo yitwa Aburahamu, sekuruza w'abizera. Aburahamu yatubereye icitegererezo twebwe twese twemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Mbere ijambo ry'Imana rimwita ngo ni se w'abizera. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo abizera Kristo Yesu, abamwakiriye, abakiriye agakiza Data tanga muri Kristo Yesu, twese turi uruvyaro rwa Aburahamu mu kwizera. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Uyu munsi ni ku munsi wa gatanu turasozereye icumweru. Nifuje ko dusangira amajambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice ca 11, turasoma umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka nk'ikimazi hamwe yagezwa. Mbere wari yarakiranye igishika amasezerano, reka aratanga ko ikimazi umwana wiwe w'ikinege. Uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Nuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Imana ihabwe icubahiro. Tumaze gusoma aya majambo, aho tubona uyu mwanditsi yashingira intahe igikorwa cyo kwizera Aburahamu yakoze. Imana ishimwe. Singaruka mu mateka ya Aburahamu kuko basoma Bibiliya Aburahamu twese turamuzi. Turibuka ko yari umwe mu bana bavyawe n'uwitwa Tera, bakomoka mu ruvyaro rwa Nowa. Tugasanga Aburahamu yaragiriwe ubuntu n'Imana. Imana ishimwe. Imana ikamutoranya uko bavukana ari batatu, iramuhamagara mu izina, iramubwira ngo Aburahamu, ndaguhamagaye, ndagutegetse, va mu gihugu cyanyu, mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Imana ishimwe. Imana yongera ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Imana ishimwe. Bene data bakundwa b'umwami, tubona ko Aburahamu yumviye ijwi ry'Imana maze agahaguruka agakora iby'Imana imubwiye. Muri kino gihe iri jambo rya mbere ry'ihamagagwa rya Aburahamu rigomba kutwigisha ikintu gikomeye.
imbere y'uko umuntu yizera, imbere y'uko umuntu ashyira mu bikorwa iby'ijwi yumvise, ni ukubanza ukamenya ngo mbega ni Imana ivuganye nanje, mbega iri jwi numvise ni iry'Imana. Kubera ko muri kino gihe cy'iherezo turimwo, amajwi menshi aravuga, abantu benshi baravuga, kandi mu nzu y'Imana canke mu bizera, mu bakristo humvikana amajwi menshi, bikagora no gutandukanya niba ari Imana ivuze canke ari umuntu avuze, kubera ko inyigisho z'ibinyoma zabaye nyinshi, abahanuzi, abavugishwa b'ibinyoma ni benshi. Niyo mpamvu muri kino gihe ni ngombwa ko tumenya ngo mbega mvuganye n'Imana, mbega uhoraho niwe uvuze, mbega Mana ni untegetse gukora bino. Iki gihe turimo n'igihe gikomeye kandi kiruhije. Bene data, nkabagira inama, nanje nigira inama ngo tega amatwi wumve ijwi rikubwira, ariko unamenye ngo mbega ni Imana ivuze. Mana ishimwe, Aburahamu yumva ijwi ry'Imana, Imana nyamana, maze arumvira. Nyuma yaho yagiye ahabwa amasezerano menshi. Muri ayo Imana imubwira ko izomuha urubyaro, muri we hazokomoka amahanga menshi. Imana ishimwe. Nk'uko twagiye turabyumva, abakozi b'Imana batandukanye, Aburahamu yagize ikibazo gikomeye kuko aya masezerano yayahawe amaze gukura, mbere n'umugore wiwe Sara yari amaze gukura. Tubona ijambo ry'Imana ritwereka ko iby'Imana yasezeranye yarabikoze. Ahabwa umwana w'umuhungu yitwa Isaka. Imana ishimwe. Ariko twongera kubona Imana aho yagerageje cyangwa yashatse gupima urukundo Aburahamu akunda Imana. Imana imutegeka gufata uyo mwana w'ikinege yari yarahawe nk'isezerano, kandi yari yarabwiwe ngo muri Isaka niho urubyaro rwawe rwose ruzokwitirirwa. Maze ijwi riraza ribwira Aburahamu ati ndakeneye uwo mwana wawe Isaka, genda umuntangire ku ikimazi. N'ubundi rya jambo riragaruka. Aburahamu amenya ko avuganye n'Imana. Uyu munsi hari abahanuzi b'ibinyoma, hari inyigisho z'ibinyoma zigenda zibwira abantu ngo tanga Isaka wawe, kugira ngo abantu batange ibyo bafise bibabereye, ibibafitiye agaciro, ibyo batunze, ngo kugira Imana igira icyo bakoreye, ngo nuko bagomba gutanga Isaka wabo. Izi nyigisho bene data ni iz'ibinyoma, no kuzihungira kure. Aburahamu yumva ijwi ry'Imana kandi aramenya ko ari Imana ivuganye nawe, maze afata Isaka agenda kumutanga ku ikimazi. Imana imaze kubona ukwizera no kubaha Imana kuri muri Aburahamu, igitangaza kirakoreka. Irungika marayika wayo agenda afata ukuboko kwa Aburahamu ati sigaho uyu mwana wawe ntagire icyo umukoza, kuko mbonye kunyubaha kandi kunkunda. Maze ahabwa ikimazi cyo gutanga mu kibanza cya Isaka umuhungu wiwe. Imana ishimwe. Ngo Aburahamu yizera adakekeranya ko Imana ishobora kuzura abapfuye. Muri we amenya ngo naho Isaka no mutanga w'ikimazi, ndazi ko Imana yasezeranye ko muri Isaka niho urubyaro rwanje ruzokwitirirwa. Zineza ntakekeranya ko Imana ishobora kumuzura naho noba nahejije kumutanga. Ukwizera gukomeye. Bene data, inshuti z'umusaraba, twarizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi wacu. Haleluya, duhabwa agakiza. Ariko hari n'ayandi masezerano tugenda duhabwa tukiri mu isi. Ayo masezerano no kumenya ngo mbega ni Imana yavuganye natwe, mbega n'uhoraho yabivuze, mbega ni Yesu yasezeranije bino bintu, kugira ngo ntitwicare turindiriye ngo hari amasezerano dufise azoshika. Akenshi iyo bidashyitse, kuko byavuye mu kanwa k'abahanuzi b'ibinyoma, tukava ku Mana
canke tukayidodombera. Dukwiye kumenya bene data nshuti z'umusaraba ko ijwi ryose rivuze atari iry'Imana. Hariho abavuga bivugishije, hariho abavuga bavugishijwe n'impwemu mbi z'abadayimoni, ariko hariho n'abakozi b'Imana bagiriwe ubuntu bwo guhabwa iyo ngabire yo kuba bavugishwa b'Imana koko nyavyo. Tube maso, tumenye gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rivuye ku badayimoni, bityo tuzomenya amasezerano y'Imana yose uko ari, maze tuyarindire twihanganye, kuko icyo Imana cyose yavuze izogishitsa. Imana ibaha umugisha. Ndabipfurije kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi no kuba maso, kumenya ijwi ry'Imana no kwihanganira no kurindira isezerano ryose Imana yadusezeraniye izobishitsa. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.